aho hambere vuge nk'abandi bene wacu ngo muri iyo minsi, muri iriya minsi Imana ishimwe cyane, haleluya, abantu baragurwa mw'Isoko kujya bagura ibitungwa, n'abadandaza baje kurangura abantu bariho. Urazi ko na Yosefu yaguzwe n'abantu. Imana ishimwe cyane, haleluya. Noneho rero abantu bakaja mw'Isoko bagacagura kujya bacagura ibitungwa, umuntu bivanye n'akazi bagomba kuzomukoresha k'uburetwa cyangwa k'ubucakara bakamugura impiya. Imana ishimwe cyane, haleluya. Noneho bagaca bamutwara. Imana yazanye icyagezwe, izana amategeko yerekeye ubuja canke ubucakara canke kuba imbohe y'umuntu. Imana idufashe cyane. Iyaha Mose ngo ayashikiriza abantu, ishiraho itegeko, iravuga ngo umuntu niyagurwa akaja kuba umuja canke umucakara akaba imbohe y'umuntu, ngo azomukoresha imyaka ingahe? Imyaka 6. Ariko ngo ku mwaka ugira 7 uyo muntu azorekugwe aje mu mwidegemvyo ataco yicunguje na kimwe. Imana ishimwe cyane.